ndumiwe mana guys SAUDA SHELTON ampariza ngo nahise ngo ntanda mfise ngo ntaki nzera kaya ka truas kwa changura hajya nimewe mumvise guys ndazi ko umuvyeyi yabakeneye iki yabakeneye n'ivyamwa reka ndamugurira ivyamwa kugira J'espère que vous êtes très bien bakunze banyishimeda ndakora mukuje bayinaherereye mwaramutse cyangwa bwakeye behead camera turi kumwe na mamtsipe wanje bamitonde Alexi kuri mikrofone ni nderi nice dadasotwa so guys new news new update abakunzi ba dadasotwa bakunzi burusako nkunda kubazanira abakunzi b'amakuru nkunda kubazanira guys muri industry turiko turagwira guys muri industry turiko turaba benshi guys iko bimeruko ndiko mvuga kubera iki ndishimye cyambere muye ko je n'umukobwa w'umutima mwiza ntanzigo mfise ntanzigo ndabishiramo the first time mama wa Kana TV SAUDA SHELTON nena amatira kumibagira ubu amakuru narose nkandadasotwa nuko guys neza washa kwa mwara ntanze kuyamenya ariko today navuga ati nta kiganiro ntangura ko atari ico SAUDA ubagizene ari waribungitse kandi ramaze kubyara ariko bari bayihariye cyane navuga ati yuko jewe ntandafise ibintu byinshi none twarose Maria mweranda mu Burundi bwacu wa kabiri kwa SAUDA SHELTON yavuga ati yari yanse yuko ngo ntanda afise ariko makuru arose yuko kamaze kubyara ariko sinzi ko yabyaye umukobwa cyangwa umuhungu ayo makuru niyo barabazanira son rero guys navuga ati yuko jewe umukobwa w'umutima mwiza umukobwa mugenzanje nasubireyo ni hababa kandi ngiye kumuraba sinogenda uko nyene ntamushira ibyo namwemereye ibigoma amashuka akazoba byaye guys today niko nabwa ndagiye kubumugurira aha tuguma dushike muziko kwanza urabona ndabona ndarose umumama ngaha menga aradandaza impuzu ingo nyamba tubonka azi tumuguriye kwa SAUDA SHELTON yanse ngona mama bite go vrem sizerega SAUDA ko yabyaye guys umukobwa canke umuhungu zose zirimo mana guys SAUDA SHELTON ampariza ngo nahise ngo ntanda mfise ngo ntaki mana yanje ndabiraza umukobwa basi turawe dukanzu umukobwa turimo nombarire umuhungu turimo n'udukora tw'abakobwa SAUDA SHELTON turabona oya ndikabutura tw'abahungu urana uyu mukobwa ndiko ndagurira impuzu umenga ni Maria mweranda wo mu Burundi kandi twaronse uko yabyaye atamugabo inda yiwe umenga yavuye mwijuru kuko yaguma mpariza yuko ngo ntanda mfise nta mashuka ufise oya nta mashuka mfise kabisa ocuja mu soko n'ibigoma byose biba mu isoko okay guys ngo tugende mu isoko gusa bakoze banyishimezya sinomugurira n'impunzi zo mwibarabara setu no mama wa Kana TV SAUDA SHELTON yamaze yatuvyariye umwana wa waka nitwo ko iryo kosa hama guys reka tugende turarega gatoya mwarumvise je narazana amakuru azi muri nyishimeza tugende tubesha baramhaririza ngo nice ayulaya uri kurabesha nice bimeze uku beshi baramhariza avuga ati yuko ngo nubeshi ngo narabeshe bigenze kuko nuko nta muzo mibarano bagurira reka ngenda mugurira ibigoma ibintu bishasha malange ikintu cyose n'imvura irikiragwa imvura y'imihezagiro SAUDA SHELTON mego umwana wazo bitwa gute nice dadasotwa ndaje kukuraba unyitega pima nyahire guys nza kuba mfise kamera guys okay aha twagenda tugenda mu isoko twarose Maria mweranda mu Burundi SAUDA SHELTON abyaye iki atabyaye atamugabo afise uko baduharije yuko atanda afise none iyo nda ni ya mutima mweranda iyo nda ni ya mukama mweranda none bimeze gute ndabakunda cyane imvura y'imihezagiro ikiragwa kubera SAUDA SHELTON yagizene yabyaye guys ahangiye ngiye mu isoko mu Kinama ngiye kumugurira amashuka ibigoma malange kira kintu cyose kandi imvura irabaye nyinshi nzanira none nzera kaya ka truas kwa changura hajya nimewe mumvise guys ndazi ko umuvyeyi yabakeneye iki yabakeneye n'ivyamwa reka ndamugurira ivyamwa kugira nte SAUDA je sindi umwana mubi je ndagatoto gasokol nice nimereye neza meze neza cyane ngo ati ngo ndiko ndondera ama views no nashitse gusana bibaze imbere kamera kwa okay guys reka ndamugure kwanza ivyamwa the first time mbere kuko ati ngiye kugura amashuka ngiye kugura ibigoma reka ndamugurira ivyamwa shira none ya thanks
ndamugurira ivyama kwanza ngaha Sauda Shelton man je sindi umwana mubi I am so very cute minimere neza nuko yari yamaze kumpakana bwa ati nahise ngo yanhanda afise nahise ntabyo mfise yaramaze kumpakana rero sinzire kuko yenda ya Sauda hemu wamenga ni ntoya sinzi ko yabyaye umwana adakwija amezi ariko bisaba ngenda murabe tora genda murabe kugira nti abonye ko je ndi umwana mwiza ko tose turabakobwa ni kugenda turagenda kuraberana hasigaye gusa umwana ntaragira kurya guys na oya imikunda igura hajya nayibonye kandi myiza nugira ingorane wabuze sent ndiko ndayifise okay merci yeah okay guys mugumane nanje ngiye no kugura ibigoma amashuka biteba mama imikwinanga ibi ni testa ngirira igihumbi mwishire ngahe ndani umse guys kuyatesa testa kaya mana mugi murabacuruzi murabivyo mukora ninde mwenevyo so guys ibi vyamwa sinyogura binini jengiye nani namwemereye ibigoma n'amashuka bibaye gusa bibaye ngomba kugira ndabigure aya urabona hari ibintu bitangajije turazi yuko ninde mugore yabyaye atamugabo afise mu Burundi bwacu ayo makuru maze kuyumva nayo ndumva sibikira Maria ntawuzi bikira nayo ari mu Burundi canke ari kwisi yose sawa rero twarose rero undi muvyeyi yabyaye atamugabo afise ni gitangaza cyo nibibaho bikira Maria wenyene watuvyariye umukiza ariwe yabyaye atamugabo afise inda ikaza muri mutima mwerana ikaza atamugabo bahuye ego twarose undi muvyeyi yagizinda atamugabo bahuye mubwira turafise inda ngo yantaye office ariko ubu twasanze yabyaye byabereye he aho ni he ni bukirasazi ni he Yamaze ko bukirasazi wameta oya ni bukirasazi reka ngarura none tugende atamugabo inda iraza muri mutima mweranda pwa hari ikintu cabaye nyene ugasanga nyene biragoye karabihisha harabaye okay omaye jere yanangaje ngiye kumugurira ibigoma amashuka nibivyamwa byose ndamugurira nivyo mugabo bikira Maria bikira Maria yatuvyariye umukiza niwe tuzi kariwe byabaye na undi yambaye umubiri nko nambaye byo bavyabaye uko so my let's go my fans ndabakunda cyane bise ko hagati yuko nta mugore abaho yobyara atamugabo afise nta mugore abaho inda yoza uko nyene atamugabo bahuye haba turindire no atinya rino nakubwire ni ibintu biri seriye umugore inda urumva mubwiye ati rafise inda yaravyanka ariko no musi yatwasanze yabyara yavyariye muhira nyene neza Leo ne kandi yari umukobwa w'inkumi naje ngo ati none uyu mukobwa isugi nyene isugi biratangaje cyane cameraman ngo tugenda kumugura ivyo bigoma none agenda umujournaliste ntegeza kubimenya nivyo kuko irazi ibitangaza aho bamitwa Sauda Shelton birasoza ariko nukuri nawe waramumvise umwana afise amenyo numbari amenyo nyene amenyo oya wona onzi siwe uyu wowe ndira yavutse no mu yavyawe no musurumva tugende man tugende imvura yabaye nyinshi ego na wewe urumva ko abantu bwati yuko ico bintu ni exchange nta bintu bitabaho ni bintu hamwe ubwira umuntu afise ubwenge bukwiye bitovaho rese adashitaye bwati yuko ngo jewe ngo ntandafise ariko kuno moya akaba yabyaye ibintu byagenze gute naje bwati none ni Maria mweranda yabyaye kandi nundi muvyeyi yasiye kwibaruka mu Burundi wacu tarose kindi gitangaje so guys bikumana dada soto ndakunda cyane urumva abantu byabatangaje cyane butegeza mutubwiye papa w'umwana ninde umwana yitwa gute tegereze kutubwira wari wanse amakuru ariko ubu amaze kubyara rero ubwo munyanke biteye ubwoba ndariko ndagubira nimeshe ko nagenda kuyagura pime wanke ngo unyugururiye guys ndabakunda cyane oya tugiye kugura impuzu ibigoma n'amashuka Alex niwe zawudimya kabira ko imvura imihezagiro ibikiragwa ibintu bitangajije umugore abyara atamugabo afise ninde bikira Maria natubwire papa w'umwana ninde ni hagati yakoresha umwanya cyangwa akezdani kuko nakoresha umwana na post ndavuga ati yuko ngo nanje ngo nacishe make ngo nanje yarampaye so
niwizimize kamera we Alex ndumiwe